hagiye iwabo ko bashasha amabuye hajya ajya amabuye narayavumbagayemwo kugeza n'ubu niko cyo nakubwira ushobora kuvuga cyane kubera mvugana cyane Sauda we yari hehe muri uyo mwanya yarahagaze ariko arasista Sauda ntiyagwaye Sauda ariko araturaba namwambia Sauda wabona ivyo basaza bako barangirira jewe urumva ndaba Sauda unaona bako bananifanyia kwe bariko bankubita imitwe wabona aha hose aha anya ndatunikara urumva narababaye ku buryo kwa muganga basanzwe umenga na virindani babaye oblige kugira akantu kugira ngo bakuremwo amaraso nco gituma ubona nambaye ino bandage kugira ajya amaraso ya virindani barabe ukuntu babigenza nico gituma bace bangirira ko onye na ejo natanze aha navyimbi misaya aha mu mbavu ntisegura kuze ivyo bintu umutego kubitwa Sauda yari karasista yari yibereye pembeni mwahavuye ni gute rero mwahavuye gute kuko gukubitwaho umuntu ngaha aca bibona direct umuntu aje usanga abantu babategereye bakabakubita arabona yuko kwari gukubita wigwanira uvyuka bakubita nahise nawe bariko baramukubita nawe nahise bagwaniye mu nzu nabo bigeme kubera jewe bari bandiriye hanze bari menga bari bazi technique dukoresha urumva nahise agumyeyo je nsohose na kamera sanga abaji bantegereje indani baca barandomera hanze mwahakuwe n'ikirere icahadukuye n'ikirere nuko Sauda kugira je bandembeje mutama hasi baguma bakubita umutwe hajya kuri bya bintu urumva Sauda acaraza avuga ati nguyo ni mu mureke ngo amazigi adakora ntavyatsi urumva ego ariko bamaze kunkubita naguma ndamwe yabivuze nk'inyuma y'iminota ingahe haize nk'iminota 45 ndiko ndakubitwa ndiko ndakubitwa kandi n'abantu bane 45 minutes urumva mpaguruka niruka urugo rurugaye n'abantu bane barantangira impande zose nza hariya anya barakwe banapiga ujya muto wewe hari hageze yaho atori ibuye ngo nkubite ngo anteri ibuye bakavuga banamubana urumva sinzi uwundi mukobwa aci amufata aramwahaka iryo buye urumva hari hageze hagomba mena umutwe nibuye ujya muto wiwe uryayisha urumva kugeza yaho je nisanze mbaye victime w'ibintu ntariko ndasobanukirwa anatia bifu mu bitu byake ntiyatonze ukazuma musi oya yotonda we rega wewe bivuga kubera atavyo wabonye ngere vyagenze aha ni hamwe h'ubugabo h'umuhungu nyene maziki aha kandi rero sindaheza no kwivuza wangu hapa aha anya ikintu zote zokora citwa scanner mwene wacu kubera aha anya ndaniyumvirije kubo ajya amabuye naguye ko nkubita ku mutwe ndumva ko hari ibintu bitameze neza ino mu mbavu urabona je ndaro umuntu mvuga cyane ko shumwangira ngo uranze nari umuntu nkosohorijwe ariko uko nsori mpemu cyane ndumva ko imbavu zibabara none wowe wumva ivyo bintu byo babiva kuki ifo yuko ngenda kugira ama test akwiye urumva ngire examen general bancishe basi no muri scanner barabe ikibazo no bamfise kubera ko amagara rutamajara rero ivyo bavuga yuko ngo amahera ayo kwipimisha yonyene boreka kuyansubiza bomva bomvuza baretse kunsubizayo kugi rero jewe nico gituma iyo bitu banani ivyo ntibishobora gukunda ko batansubiza amahera uko banitunzisha anya nire tu yakujikaza nire tu yakujikaza kuze uri umukozi wakubitije n'umukozi mugenzawe ibintu biguha ikihe cigwa yuko hari abantu dukorana tutari kumwe hari abandi bantu usanga ari nyamaswa ni umbwa mwitu ni bikoko vyibereye aho vraiment miezi kuko nabazi yakama Sauda ashobora kunkorera ikintu hari biganiro byinshi twakoranye hari ivyo nabafashije jewe muri waka barigeze kuba banyikorako nanje nkaza gukora ibiganiro hajya anya urumva ariko kugeza kuri no mwanya Sauda guhera mu kumunani dukorana na Sauda gushika mu kwa mbere abavyeyi babimenye trop tard kubera jewe sinari nsanzwe mbana n'abavyeyi muri naravuye muhira ndaza gupanga inzu rero abavyeyi baje kubimenya bumvise ndi kwa muganga bumvise ndi kwa muganga niho nababwiye abantu ibintu byakomeye ndi kwa muganga niho baciye bahaseruka kubera ko nayo mahera ndakubwira jewe nta nari mfise palpable ayo 60 combien mille jewe nta nari mfise ku maboko nibo bigoye bararondera hirya no hino baca barayazana
lakini nari nababwiye je nzoyabasubiza amahera ntawo mvise yeah aba boss nawe nta numwe ngira ngo bose bace bugara connection juna raraba kuri connection hakuna mutu ndondera uno baza kubera natashe numva umenga gatege karacari mwabona amaraso agishushe umenga ntiwababaye muta shitse muhira numva biransa mvuga reka nje kwa muganga ivyo bije kuze mu nzira bantu benshi bavuga yuko Sauda ashobora kuba yarahindutse abantu badukurikirana bimwe mu banyandikira inbox ndetse n'amakomantere amwe bikerekana yuko mengo Sauda yarahindutse ko Sauda hari n'ikindi kintu yagirizwa c'ubusuma kwiba kubesha abantu kwiba pana kubomora canke kuja kugyoya kubesha abantu ngo ibi nibi ngo ngira ntegura ibi nibi orke ari ububeshi nk'ibi vya Baby Shower yateguye vya groupe ya Baby Shower yateguye abantu bariko baraterera amahera yigeze gutegura ya boro twigera mugira no kujayo ukiri mu nyisho mugihuza neza ngo sakesi kwishikana muhira ngo mariage kumbe ni surprise ya mamaki ivyo abantu bedukurikirana baramaze ko Sauda Mengo numubeshi yana bashaka kujya amahera abantu mu nzira z'ububeshi urumva ivyo bintu rero biza bigaruka bivuga yuko Sauda yamaze guhinduka wowe wo vyemeza canke wo bihakana nirabiye ko ngira ngo jewe ndicemeza apana kuvuga amajambo novuga jewe ubwanje ndicemeza kuba umuntu yobanzi twarakoranye akemera nka kubitswa kuraho biyerekana neza ko yahindutse total n'umuntu gute bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze neza ni Mr Tugesho munyarusaku suto chawa Mr Vuguta vyumye ndabakunda murabizi kandi murazi neza yuko ndabazana ama exclusive ndabazanira ibiganiro biba bikenewe kurabwa ndi kumwe na Kuze John Kuze wo munyishu media ndamusaba kuri amarori kugira mu mubone ko ari we kuko hari gusanga mutamumenye ko ari we Kuze mambo vipi fresh koresha umwanya ni mpore buke nyene turashima Imana même si abantu badashaka ko tubaho nyene kabisa ariko tuzobandanya tubaho buke Kuze abantu badukurikirana bamuzi yuko ari umuntu wakajagare bamuzi uko umuntu acangamutse cyane ariko no munsi umengara tuje ukuntu ariko hari kimenyetso babona mu mutwe cha bandage tutarayaga n'ikintu na kimwe iyo bandage iri kigufasha iki muri uno mwanya nuko babivuze hari abantu badashaka ko tubaho koresha umwanya apa numve mvuga niyengenga aha nsoye nijwi cyane nuko wari usanzwe umenyereye ndumva nimbavu ko zibabara kuko nyene ibi urinze ubona umuntu ameze unya uko utamumenyereye nta kaburimvo niko bavuga mu Kirundi apa ewana misiko saha vraiment nico bituma ubona naratuje natekereje vraiment ko yapa siko saha vraiment waragize isanganya gakuze bari kugonga koresha umwanya byo kumabiba nisanganya aha kwisi hari abandi bantu tubanye tutazinanye ugasanga ubanye n'umuntu ari gikoko ibi nabikorewe n'umuntu nta nibaza ko yo binkorera ni mamako ni mzazi wako sikia sasa nawe maswali yako mzazi wangu ananifanyia vitu vya hivi niko asema umuntu basi ona koresha umwanya we dusanzwe dukora umwuga umwe kandi ivyo dukora muri uyu mwuga twese turazi ivyo dukora ariko sinoca ndagufatirana mu kanya gato ngo ndagukorera ikibi kubera ko ndagusanze mu ntuze mu kaherere runaka hari uko abandi bantu cyusanga bafite imitima itandukanye gakuze abantu bariko badukurikirana muri uno mwanya barabona Kuze yambaye bandage mu mutwe itsibira no mu isura urumva barabona Kuze ukungena ari karavuga uraho kumenga afisa agahinda arafisa akababaro muri we ariko rero ntibazi Kuze yabaye iki duga kwijambo umuhungu utubwire icatumye wambara bandage ico wabaye ko abantu bambara amabandage bari kwa muganga bon kuba ntari kwa muganga naragiyeyo ibi bintu nabikorewe reka dukubite tubangura nk'umugi w'igisahiri jewe vraiment bino bintu nakubitiwe iwabo n'umukobwa twari dusanzwe dukora umwuga umwe
nagiye ngiye gukora ikiganiro yitwa ngo iki? ni Sauda Shelton man. Jewe niwe yagukubise. We tugende bukebuke sivyo? Kuko urabona jendi ngaha ni nk'umuntu ariko arakurikirana ibi bintu sivyo? Etape par etape. Nitujaniranye umuntu canke nitubesheranire sivyo? Sauda yo gushoboraga kuze. Sauda ntiyo nshobora. Ariko ashobojwe n'abandi yo nshobora. Muyandi majambo ndakubwiza ukuri koresha umwanya. Jewe yaranyubikiriye. Si Sauda yankubise. Ariko yarankubitishije. Sauda ni wagukubitishije. Jesse niko bivuga kubera ko nakubitiwe iwabo mu rugo iwabo abona hagaze ngaho nawe ariko arandaba ndiko ndakubita. Okay. Aho nyene umuntu ariko adukurikirana yumvira ati yagukubitishije gute bigenze gute mwari mufitaniye gahunda ko urumva ko wakubitiwe iwabo mufitaniye gahunda canke byari byagenze gute kugira hagira gukubitisha ko rigeze kumutuka oya unaona ari abandi bantu bibagira iyo bavuye n'ivyo bakora Sauda ku biganiro yakoze ndakubwiza ukuri Jesse Sauda yarantanguriye muri uyu mwuga je yatanguye kubikora ntarabitangura ndi mu bindi je naje ndabimusangamwe ariko yari yavyibagije vyose kugezaho arengera ivyo vyose anzi ko nsanzwe nkora na jewe ibinyene akankubitisha nje kumukoresha ikiganiro icyo gano wakimusavye na yari umuvumburo ukoresha umwanya. Okay, wari umuvumburo. Sauda asanzwe akora nawe yarasikura umuvumburo nawe sivyo? Umaze kuji wabo wari kumwe nande muyumviriye gute kuko ukora mu Nyisho Media sivyo? Irongowe na X-Ray ni manager wa Akesi. Akesi n'umugabo wa Sauda n'umusheri wiwe umugabo n'umuhabara wiwe tuvyituko sivyo? Ukubitishijwe n'umuntu ari mu muryango w'uwawe ukoreramo sivyo? Ari mu muryango w'umubosi wawe mu kugenda rero gukora ikiganiro umubosi we yarazi kugiye gukora ikiganiro wanashima niwe yamuhaye amahera ya transport kugiye gukoresha Sauda yarabwiye Akesi ati burya bagiye gukoresha ikiganiro Sauda cyangwa abwira Sauda ati bagiye gukoresha ikiganiro wewe umviriza we uco bita umuvumburo ntaco zikoresha umwaka ushaka kwigira. Oya bon je ndabizi kuko ndabikora sivyo ariko aba bariko baradukurikirana niba babizirega umuvumburo ndashaka gukora umuvumburo nkabwira abagenzi banje ati je ngiye kuvumbura naka sivyo hama nkabwira nk'umuntu ankoresha ati je burya ngiye kuvumbura naka nza kugenda uko akaguha ide urumva akaguha ide hajya ahantu icyumba ciwe kiraha inzu yiwiraha umuryango w'ura ko ari inzu usanga zifise urupangu usanga harimo inzu nyinshi kwa Sauda genda haze ego ni nzimwe okay ico kumpayide je na mu boss yarabizi namubwiye ko ngiye kwa Sauda tugiye gukora umuvumburo wanashaka nari kumwe na ujya mukobwa dukorana nice turagenda umukameraman yari n'umujurnalist yarinde cameraman yarinde urumva kubera ko dusanzwe dukora twese jewe nari nateguye yuko Sauda za kumukoresha inyuma y'umuvumburo tucara dukore cambanza kumukamera nice urumva ingene vyaje ku buryo jewe narinzwe nkubitwa ukuunya nashatse gukingira ivyuma no kudaheba ujya mukobwa kubera bari bamufasha sawa twagiye kuze na nice barafasha urugendo bagiye mu buterere kwa ba Sauda barakoze presentation hino nko kwibarabara murinjiye murabunze buke murinjiye indani ninde yabugururiye mu nzu mwahasanze bande vyagenze gute koresha umwanya abona kwa Sauda twarashitse kwanza turadodora kubera twasanze hugaye haza urutipe nyene g'urugangi batubwiye ngo umukozi wa hajya ni we yuguru wa mukobwa baramwirukanye ndabizi haje urutipe nyene g'urugangi gwirabura ruraza rurugurura bavuga ngo ni umukozi gwa hajya bamubaza Sauda ni hari avuga Sauda ni hari turinjira indani dushitse hajya abana hariyo corridor hajya hariyo akabarza tukakutana katoto kamwa kanamuke kanekara pale bakamurira sagaye kakana ka Sauda oya Shelton ndamuzi hari uwundi atabamubwira yiko ndani icantangaje nuko twasanze famille yose muri saro
yicaye nk'uko umenga baraturindiriye ya ico nico kintu caje kudutangaza ko kubera twasanze umenga baraturindiriye baratwiteze urumva bacha baramufata nice mimi nikakuwa makini nataka nikimbie nabeba kamera unasikia lakini nikakutana bali ni ngoya na huko nje chasanga bandindiriye no ngaha hanze wakatushika sasa wakashika kamera wakashika nini bakanirudisha ndani bana ni barishika kamera palikuwa ule kakake na kile kijama kigange cha inakwambia bakakake bawiri na ngine jama umoya na uyo mtumishi wabo abo bane ndakutera inkuru barankubise kuze gato sivyo kukubitwa ko warakubiswe sivyo ariko uwakwatse kamera dire Sauda mugishika mu nzu action yakoze ni nyabaki Sauda tugishika mu nzu kwanza wewe yari yambaye swime urumva yari yambaye swime atarahaguruka nice toka inje urumva amusohora hanze asotse hanze mutoyi wa Sauda yitwa Aisha kabana nyweleza nice atangura kuzikwega urumva ajya mamesha urabona ujya Aisha mamesha ya nice abakobwa bose bari hajya basimbira kuri nice jewe ngize ngo ndiruka na kamera nikakutana barani ngoya ku murango anishika yari ngwano mu bisanzwe bacha baransubiza hano hajya iwabo ko bashasha amabuye hajya ajya amabuye narayavumbagayemwo kugeza n'ubu niko cyo nakubwira ushobora kuvuga cyane kubera mvugezana cyane imbavu Sauda we yari hehe muri uyo mwanya yarahagaze ariko arasista Sauda ni yagwana Sauda ariko araturaba namwambia Sauda wabona ivyo basaza bako barangirira jewe urumva ndama Sauda unaona beba ko bananifanyia kwe bariko bankubita imitwe urabona aha hose anya ndatonekara urumva narababaye ku buryo kwa muganga basanzwe umenga na virindani babaye oblige kugira akantu kugira ngo bakuremwo amaraso nco gitumubona nambaye ino bandage kugira ajya amaraso ya virindani barabe kuntu babigenza nico gituma bace bangirira ko onye na ejo natasi aha navyimva imisaya aha mu mbavu ntisegura kuze ivyo bintu umutego kubitwa Sauda yari karasista yari yibereye pembeni mwahavuye ni gute rero mwahavuye gute kuko gukubitwaho umuntu ngaha ca bibona direct umuntu aje usanga abantu babategereye bakabakubita arabona yuko kwari gukubita wigwanira uvyuka bakubita nice nawe bariko baramukubita nawe nice bagwaniye mu nzu nabo bigeme kubera jewe bari bandiriye hanze bari umenga bari bazi technique dukoresha urumva nice agumyeyo jenso hose na kamera cyasanga abaji bantegereje indani bacha barandomera hanze mwahakuwe n'ikirere icahadukuye n'ikirere nuko Sauda kugira je bandembeje mutama hasi baguma bakubita umutwe hajya kuri bya bintu urumva Sauda acaraza avuga ati nguyo ni mu mureke ngo amazigi adakora ntavyatsi urumva ego ariko bamaze kunkubita naguma ndambwa yabivuze nk'inyuma y'iminota ingahe haize nk'iminota 45 ndiko ndakubitwa ndiko ndakubitwa kandi n'abantu bane 45 minutes urumva mpaguruka niruka urugo rurugaye n'abantu bane barantangira impande zose hariya anya barakwe banapiga ujya mutoyi wewe hari hageze yaho atori ibuye ngo ankubite ngo anteri ibuye bakavuga banamubana urumva sinzi uwundi mukobwa yaciye amufata aramwahaka iryo buye urumva hari hageze hagomba amena umutwe nibuye ujya mutoyi wiwe ujya Aisha urumva kugeza yaho je nisanze mbaye victime w'ibintu ntariko ndasobanukirwa anatia bifu mu bitu byaka bifu yo ishakuwa ivyo turaza kwigaruka gatoya wahakuwe n'ikirero we na nice icadukuye nuko ucambere jewe kugira babanze bise n'ibicure kugira babandeke nuko bavuze iryo jambo nguyo aramaze imisi adakora ngo ntavyaze urumva aho rero bacha bavuga nguyo arabizi ngo akoresha YouTube biki nibiki barabikurikirana ngo nta YouTube ufise ngo nufise Android biki nibiki amajambo menshi baguma bakubita ngo anabiyuwa urumva uvuze wese yaca kubita uvuze sicavuga aca kubita niko vyari bimeze kuri uwo mwanya uvuze aca kubita wamenga ndinka bariko bararagira urumva twahakuwe n'abantu babashinga ntara abantu bo ngaho mu gacimbiro bamwe uvuga ngo abanyumba kumi abaki niho baje barakomanga none habaye iki urumva niho hatubwiye barabanguranya baravuga
nimubareke ntibihanira aho nibo bahadukuye baca bavuga ngo bagomba batujane kuri zone bagomba baje kudufungisha ahubwo numvise kuri zone inde yavuze iryo jambo inde yavuze iryo jambo ngo babatware kuri zone mama Sauda bace bamuhamagara amaze gushika bana aca telefona de posta aca telefona abajejwe umutekano aho onya umukuru w'umutumba niwe yari yaje kutubanguranya abankurako abadukurako avuga nimwihanire tubajane numvise tubajane naciye nkoma amashi naciye mvugaho turakize urumva ariko kugeza kuri uyu mwanya ndakubwiza ukuri nyimba kano kazi ari ubwo buryajya dukoreramo hatwo tunaenda fasi ndugu yangu ntaho turiko turaja amakuru mwari mugiye gushikiriza aba bakurikirana avuye kuri Sauda yari amakuru nyabaki Sauda hari hazi imisi ariko aposta afise umwana bavuga ngo Sauda yavyaye Sauda sasa siye tulikuwa tunasema aya makuru ntashobora guherera ngaha ifoko Sauda ubwiyiwe nyimba ari ukuri abishira habona tubone n'umwana tumwerekane maski lakini kama sio kweli nabo tuyuwe kubera ko abafana bacu barakeneye kumenya ukuri ne wari umaze kumwandikira cyangwa kumutelefona umusabe ikiganiro gakuze inde Sauda akoresha umwanya we naho kuna uriza amaswari yanyayerewe apana rega abatandufatira rega bavuga ayo bashatse kandi bavuga gutandukanya hari uwo uvuga ati ngo ni mwari mu makosa ngo mwari kumusaba ikiganiro akibimye mukareka abandi nabo Sauda yaragize amakosa je ndiko ndabara reaction y'abantu badukurikirana ukungene baza kuvyakira ibi bintu kuko wewe amagara yawe ubu ntameze neza sivyo ariko hari abatara bamagara bavuga ati jejuwe none yagiri ku muntu adashatse n'umureka urumva nabandi bavuga ati yaragize amakosa kuvumbura na wahora avumbura kandi arazi yuko bikogwa cyane kumenya ngo wari yumviriye ubwa mbere nka wa muntu aza kuvuga iryo jambo mwishure rero umviriza akoresha umwanya Sauda muri kino gihe nta biganiro ariko aratanga hari ikiganiro je nabonye ahantu hari ikiganiro je nabonye ahantu bo yarafise ukuntu no muri Alliance kubaha ibiganiro ndamubajije VP kipindi ngo igihe nicagira nzobabwira nzohamagara aba journaliste bose ngo nzogira nka conference ngo ubu nta biganiro nshaka gukora urumva kandi gasema ka systeme umuntu akoreshe akanyamuji amuzana rero umuntu by'akanyamuji aho niyo byo vyamvyari kabisa inyuma yaho akesi n'umugabo n'umushiri wa Sauda ikisere n'umubosi wawe barahavuye babimenya yuko mwe mwagize ikibazo ko ba Sauda twarababwiye barahashitse gusa ico birabiye ca mbere ari ivyuma kwanza ibindi baje kubivuga mu nyuma ivyuma ko bikomeye gusa baravye kwanza ko ivyuma bikomeye erega iyi monde iyi si tukezemwo ubu ni franga kwanza vitu yao ndo vinaenda mbele maisha watu nyuma mimi nakwambisha ukuri aho anya nukubera nyene ntafise ibikoresho ngana ndakwereka microphone yanje microphone nkoresha ubu nikimenagurike yaramenaguritse urumva kugeza kuri no mwanya uzoyiriha rero ko yamenetse jewe ndayiriha wewe urafise nakoresha umwanya mini ribe nagiye ku kazi nahasize ubuzima apa aho nyene ndacabishuza amahera nivuje ko ababosi nakomerekeye ku kazi hama ngo cenza kwivuza urumva ubona bazoyaguhaga nzobitwari none batayampaye nababariye ku kazi ariko ivyo nivyo vraiment abantu mudukurikirana ibintu mwe ko bitahuri umukoza akumerekeye ku ntuzenye ku kazi umubosi ni wa muvuza urumva tansubije amahera nzobitwarira none se ababosi nubwo utobitwarira ariko abadukina nabo barabona yuko yo bari amakosa vraiment wivuje kurangara bon jewe kubera narinze kugira examen barapima barabe ivyo bavyagize hama baca barangirira controle kubera urumva umuntu utabona igikomere biragoye kuvura umuntu hajya umuntu abona yavyimvye gusa uca usanga amaraso menshi yavira indani maski rero uca usanga kugira bagire
kugira bakuvure babanza kugira ama examen kwanza uravugana n'umuganga bakakubwira ujya bayita ntuze bayita gute consultation médicale ugaca uvugana n'umuganga ukabamubwira ingene vyagenze hama bakagucisha mu vyuma baraba ingorane ufise hama umaze kugira ivyo byose bimaze guhera bagaca bagirane bagaca bakuvura rero bakamenya ivyo bakora jewe amahera yose hamwe mfate examen n'ijya miti y'ububabare byose hamwe vyatwaye 60800 60800 ayo mafaranga x-ray mina muyuwa x-ray amanga wazizi kuripa watumwe iki umuganga hanini yagutumye iki ko je nabona umengo ntiwavuwe banzureke koresha umwanya uvuze ko atazoya cendazi yuko atashobora kuyaguha kabisa aho onya ubutungane ntabwo buzoca bukora nzovuga tuzoca duhindura amasezerano ariko arashobora guhakana ati none nk'ubura ufite icemezo yuko wababariye hiyo rega nta atafoto nta cabaye none nk'ubavuze ati ababiri bahari uzofuma nja kurondera Sauda nyene iyo hakana nayo sibamo yabari baranamushwaniye akesa ari mushwaniye agango wagize amakosa yo kubitisha abantu ari mushwani yako bon barashitse nyene hari ivyo bavuganye twebwe batubwira ngo mwende kwanza ngo bitanani tutaunania ku biro ibintu nk'ivyo onye rero ewa ayo mahera atayansubije je vraiment kuze ubu nahisi wamerewe gute nahisi siyajua hali yake wana naje kweli ntiyatonze ukazuba musi oya yotonda rega wewe bivuga kubera atavyo wabonye ngere vyagenze aha ni hamwe h'ubugabo h'umuhungu nyene masiki aha kandi rero sindaheza no kwivuza wangu apa aha anya ikintu zote zokora citwa scanner mwene wacu kubera aha anya ndaniyumvirije kuba ajya mabuye naguye ko nkubita ku mutwe ndumva ko hari ibintu bitameze neza ino mu mbavu urabona je ndari umuntu mvuga cyane koresha umwangira ngo uranze nari umuntu nkosohorijwe ariko uko nsori mpemu cyane ndumva ko imbavu zibabara none wowe wumva ivyo bintu byo biva kuki ifo yuko ngenda kugira ama test akwiye urumva ngire examen general bancishe basi no muri scanner barabe ikibazo no bamfise kubera ko amagara rutamajara rero ivyo bavuga yuko ngo amahera ayo kwipimisha yonyene boreka kuyansubiza bomva bomvuza baretse kunsubiza yo kugi rero jewe nico gituma iyo bitu banani ivyo ntibishobora gukunda ko batansubiza amahera uko banitunzisha anya nire tu yakujikaza nire tu yakujikaza kuze uri umukozi wakubitije n'umukozi mugenzawe ibintu biguha ikihe cigo yuko hari abantu dukorana tutari kumwe hari abandi bantu usanga ari nyamaswa ni umbwa mwitu ni bikoko vyibereye aho vraiment miezi kuko nawazi yakama Sauda ashobora kunkorera ikintu hari ibiganiro byinshi twakoranye hari ivyo nabafashije jewe muri waka barigeze kuba banyikorako nanje nkaza gukora ibiganiro hajya anya urumva ariko kugeza kuri uno mwanya Sauda guhera mu kumunani dukorana na Sauda gushika mu kwa mbere urumva amezi yose amezi 5 yose dukorana na Sauda lakini ananigeuka mwayi wakate agaca nkorera ikintu nk'iki vre koko bitu yabirewe kuze yasanze none Sauda afise inda vya vre wamubonye gute Sauda sasa ndega sasa gaseseshwa rumuri mbere hoho yari yambaye akayiswime vyaraboneka mimba yiko vraiment bijya vy'umwana n'ivyo atari ivyo nta mwana yavyaye ahubwo usanga ari n'umugenzi wiwe yifotoje hamwe imbanyira hari nziza mbere wanashaka n'umuryango urayemera nico ciza kuze none azosubira kwiyumvira n'umuntu azoja kuvumbura inyuma yibi kifo cha mtu ni kazi yake ntaco tuma ntakora akazi ikoresha umwanya naho ntoba ndi mu nyisho je aka kazi nzogakora kubera ngerageje kuraba ni bimwe mu mpano cyo kusema ni bitu yenyene igifunza wenyene ngira ngo we nawe nagusanze mu kazi ngira ngo uranze nkitangura kano kazi ni kwa na hata sana lakini navyisanze ngo sinzi nta formation nta kinasanze binzamwo nkuko nyene natangura kubikora kuze waratashe muhira abavyeyi bawe barabona yuko utameze neza shaka kumenya abavyeyi kuzagishika muhira abavyeyi bamubwiye ngo iki ijambo bamubwiye bon koresha umwanya je kwanza bon
ivyo vy'abavyeyi abavyeyi babimenye trop tard kubera jewe sinari nsanzwe mbana n'abavyeyi muri naravuye muhira ndaja gupanga inzu rero abavyeyi baje kubimenya bumvise ndi kwa muganga bumvise ndi kwa muganga niho nababwiye abantu ibintu byakomeye ndi kwa muganga niho baciye bahaseruka kubera ko nayo mahera ndakubwira jewe ntaho nari mfise palpable ayo 60 combien mille jewe ntaho nari mfise ku maboko nibo bigoye bararondera hirya no hino baca barayazana lakini nari nababwiye je nzoyabasubiza amahera ntaho mfise aba boss nawe nta numwe ngira ngo bose bace bugara connection jura raraba kuri connection hakuna mutu ndondera ubono baza kubera natashe numva umenga gatege karacari mwabona amaraso agishushe umenga ntiwababaye mutaba shitse muhira numva biranse mvuga reka nje kwa muganga ivyo bije kuze mu nzira bantu benshi bavuga yuko Sauda ashobora kuba yarahindutse abantu badukurikirana bimwe mu banyandikira inbox ndetse n'amakomantere amwe bikerekana yuko umengo Sauda yarahindutse ko Sauda hari n'ikindi kintu yagirizwa c'ubusuma kwiba kubesha abantu kwiba pana kubomora canke kuja kugyoya kubesha abantu ngo ibi nibi ngo ngira ntegura ibi nibi orke ari ububeshi nk'ibi vya Baby Shower yateguye vya groupe ya Baby Shower yateguye abantu bariko baraterera amahera yigeze gutegura ya boro twigera mugira no kujayo ukiri mu nyisho mugihuza neza ngo sa kesi kwishikana muhira ngo mariage kumbe ni surprise ya mamaki ivyo abantu bedukurikirana baramaze ko Sauda umengo numubeshi yana bashaka kujya amahera abantu mu nzira z'ububeshi urumva ivyo bintu rero biza bigaruka bivuga yuko Sauda yamaze guhinduka wowe wo vyemeza canke wo bihakana nirabiye ko ngira ngo jewe ndicemeza apana kuvuga amajambo novuga jewe ubwanje ndicemeza kuba umuntu yobanzi twarakoranye akemera nkakubitswe kuraho birerekana neza ko yahindutse totally n'umuntu yomurya sinzi hari ibintu bavuga ngo gutwaririza ngo iratuma umuntu akora ibintu atokoze sinibaza ngira ngo iyo mbanye ntitigeze tuyibona hari imbanye yigeze ituma umuntu kuba inyamaswa nibaza abatwaririza amakara twaririza abagabo batwaririza ibiki n'ibiki nta muntu yotwaririza amani kuba inyamaswa akumva aryohewe yo ariko agirira nabo umuntu ndavyibaza kubera ko Jesse sinumva ko Sauda yongirira ivyo onya ari areta normal cyangwa usanze nge yarabaye yagize ikibazo yabaye traumatisme none ivyo byose ntibishoboka gusa ariko impamvu ni nyinshi guhinduka birashoboka umuntu wese abahisemo cyangwa ugasanga hari ikibimutera miye gisi niripigwa jana uko nakubiswejo vraiment kandi rero anashaka la plupart y'abankubise abenshi ni umuryango wa Sauda Jesse nobesha ego nakubiswe na benshi bo mu muryango none hubuho byararangiye ntabwo bufise yuko no mwisite wosura kugirirwa nabi canke ubo ugenda mu ibarabara umeze gute uresha umwanya ubwo ntibwobura lakini genda umuntu w'umugabo umuntu atinyingwe ntatinyira mwinjiranye niko bavuga ngo umugabo atinyingwe ntatinyira mwinjiranye rero si biyangaje kugira intambara tuzogwana kubera ntawe uzohunga ubundi mie sitatoka Burundi eti nikimbia mane toke Bujumbura mie niko hapa kandi wanashaka no mu buterere je ndahatembera cyane ntibizombuza kujayo ngo nuko Sauda ari yaba canke bene wabo ariyo babo bazokora iki nanje nkora iki cyo kusema eti ndi umwana ngo ce mpunga canke ninyegeze mu nzu sindi imbe barega je ndi umuntu w'umugabo mu bintu woba warumvise izina ryanje ntiryagarukamwe nta bintu vyanje vyo banavuga ahubwo wowe utagiye hange hoho we ni ngorane wewe byarenze nibi vyiwanje kubera ko wewe mbere je banamuhoye ubusa je nta nakoze none we ntaco wiyagiriza agakoresha umwana jewe oya je nshikiriza abantu ivyo baba bashaka we nta kosa oya kakunwenza kabi burya karatwengwa nk'akeza
wewe kumanyanga yawe wewe ngira ngo bazoca umutwe nta nivyo guharira bazoca umutwe bansanze heje ko ntazobasanga iwabo ga mwene wacu cy'amakuru nzoyatangira muhira urumva kuko telefone niyikora bon jewe urabona kuze ntakubeshe namaze kuno ko Sauda yamaze guhinduka sivyo amaze kuna yuko amaze kuba nk'inyamaswa rero jewe umuntu amaze kuba nk'inyamaswa sindamwishorera sindamwishira rega twe nka jewe ivyo byose ntavyo nta uyu urabibonye je rero nari maze kubibona urumva niyo mpamvu je ntarigera nja iwabo hari abantu bamaze kuntuma ngo gena umuvumbure Sauda sinshobora urumva kuko ujya afise imbanyi sivyo unogenda je nkagira ishavu bakashaka kungira nabi nkaca ndamwaduka ni mpimba kandi ngiye mu mpimba wohomba ni jewe n'umuryango wanje rero je amakuru ndatangira hanyene ico nzi cyo ne ko atomfungisha yonyagiriza iki cyane hatari yonyagiriza iki hari amajambo none goresha umwanya tuvugisha ukuri ahubwo warakwiye gukubitwa cyangwa uwo bohanye siwe bahanye ngo barucira umukate rugahitana ivoka nkubi yaba ari wewe vraiment je nare kubora ko bafise na rezo na gatoyi kwe je warashaka Jicho baba barampo ni kiganiro nakoresheje Kesda naho sije nabivuze Yakesi ubwiwe yavyivugiye ndiko ndamubaza none ikosa ricarija kuri jewe Akesi niwe yivugiye ngo jewe Sauda ngo sindamuzi nk'umugore wanje mu kiganiro twakora mu kiganiro twakoranye na Akesi niwe nyene yivugiye ngo Sauda sindamuzi nk'umugore wanje none jewe wumva arije mfise ayo makosa agakoresha umwanya kuburyo noza ndabihogwa jewe kuze ku bantu badukwikira rero babwira iki nk'ivyo ubonesha amaso sha urukundo ngira ngo go baruri inbox nta ruriko ruraboneka hanze kuko tugerageje kuraba Akesi ubwiwe arubahuka kuri kamera akavuga ko atamuzi nk'umugore wiwe atamuzi nka mama wa Kalaitsi nkuko yakunda kubivuga bakiri kumwe bagihararanye none ubwo rukundo goza kuboneka inyuma ya kamera cyangwa inyuma y'ubundi buzima je sindarubona kuze hariho n'ibindi bintu abantu ngira batamenye je narigeze kuronka amakuru yuko wewe uri kuraburana na X-ray bahebiyake ari warongoye ikintuze inyishu media ayo makuru nararonse ariko sinashotse ndayashikiriza abadukurikirana kubera ntaronse inkuru y'imvaho ndetse nawe ngo wari wahagaritse n'akazi byari byarangiye byagenze gute kugira kuze agaruke mu nyishu media byagenze gute kugira baburana bapfike bon ivyo twapfa biri private gusa ariko ivyo kuburana byarabaye byo kuburana byarabaye watsinze undi yarinde sa ninde yatsinze undi ne ko mwaburanye bon twaraburanye kandi ngango abakurikirana ama media barabona ko nari natanguye gukora ku yindi media nari natanguye gukora kuri Kirezi nari natanguye kandi kazi gusa nyene contract twari dufitaniye na X-ray ni itari bwahere naco cari catumye anyitwarira gusa rero kubera ko nabonye umenga twaba turiko turahara nyene tugume turi mu butungane yarambuze ico nkora kubera we ngira ngo yabona afise abakozi baguma bakora nanje nkabandi umukozi ahandi irya misi naguma nitaba mu butungane nabandi ko ndatumwanya ashobora gukora akazi kandi cyo gituma naciye mvuga reka mbanze ndabihagarike mbanze ndabihagarike kugira ngo mbanze mpeze contrat yiyo gusa uri gukora mu nyishu media mu guheza contrat gusa sa uri gukora mu nyishu ku guheza contrat gusa oya suguheza contrat gusa X-ray bon twarumvikanye kandi n'umuntu atahura namubwiye ikibazo nari mfise turumvikana ko twokorana kandi nico kibazo kikava mu nzira cyo gituma abantu bavuga ko ndiko ndakora kuguheza contrat nitwabanda dukorana neza ndashobora no kwiyongera n'iyindi yego ubu rero abantu badukwikirana ivyo bintu kubera iki mutashatse kubibamenyesha ivyo bintu bya zuguru mugihe bazi ko turabanyarusaku akanukose ari kamera bon ivyo twanse kubibamenyesha kubera ko bitari bon byari ibintu biri officiel wanashaka iyo tubishira kuri kamera byari kuzana induru nyinshi muri entertainment kubera ko
wanashaka na bahe byake twarahaswe kugwana twarahaswe kugwana me ariko hako vyoja kuri kamera bazi kugwana no mu boss nivyo n'ibintu ubutaye indero urumva mu boss ni nk'umuvyeyi en plus wanashaka je mvugisha ukuri nta yindi televiziyo batanguye kumbona ko atari inyishu mezi inyishu mezi niyo televiziyo ya mbere natanguye kubonekana ko jewe kuze John nyimba mfisi izina umuntu yo bazi kuze John nuko yambonye muri inyishu mezi rero kuca dushira induru iri hagati y'umuvyeyi bono vuga ko ari nk'umuvyeyi ko niwe yantanguje guca tubishira kuri kamera je nabonye umenga ntivyo bavyiza na je ntaco nabivuze ko ku ma televiziyo yose ahubwo wewe kubera ko vyaheze bon agapfuye kabazwa ivu kubera ko vyaheze nico gituma nshoboye kubikubwira na kabisa wanatubwiye yuko tugarutse inyuma gato kuri Sauda yuko ngo yanse gutanga ibiganiro ngo azotanga ibiganiro ngo inyuma ngo azobamenyesha bikaca bituma abantu bamwe bamwe gusa sinibaza ko wazoguhamagara oya kubera guhamagara abandi bose we nturimo bifu sasi shaka bifu ya serie ariko je mu vyanje no muhamagara yavuze ko azohamagara abanyamakuru gusa ariko wewe sinibaza uvyo kumwe navyumvise sindavyibaza natamuhamagaye gasha makuru ko azonsanga muhira kandi nzoyashikiriza hazoba ariko riteranya kubusa kuze niki kintu woshikiriza abantu bariko dukwikirana mu gusoze bon kuri uno mwanya ico noshikiriza nuko abantu bakwiye kwiga kubana n'abandi ju ivi kesho Sauda azokena kunda mu ikiganiro ni abazogaruka mu mwuga ho azokena ko je ndamu ikiganiro wenyene ubwiwe Sauda ndakutera inkuru akana kantu nari naribiki Sauda yaraje mu Kamenge urumva turahurira mu Kamenge ambwira ngo wewe ico genari nkibamuhira ambwira ngo wewe nzokuvumbura nerekane wanyu shiki wanyu ariko je ndamukoreye umuvumbura agaca nkorera ikintu nkiki kandi wanyu ni habi cyane gusumba ko ba Sauda wanyu ni habi gusumba ko ba Sauda kubera ko bivuze urahazi wacu ntaho nzi ariko rega umuntu urabona umuntu yanka kuvumburwa afata cyane ntibamuvumbura iwabo ntabahizeye usanga yibera mu kinombori aho utananayishimo ziremana ni kusama mabuyenzi umunyimba ko sama mabuyenzi ari ci wanyu kibari ciza nta ugayi wabo oya ari abantu benshi reba oya ari abahagaya ariko batemeza yuko bahagaye bankatije wapi ntibikunda urumva kubera bazi gituma ari yabimbwiye no kubera mubo dukorana bose cyangwa mubo twarigeze gukorana nawe ukoresha umwanya unazifasa uto atanu umwe arigera amenye wacu urumva babona ntaha bakabona ntonde nico gituma ari yabimbwiye kabisa sasa ico noshikiriza abakunzi bakoresha umwanya abakunzi badukurikirana irya nino ku mateleviziyo ndazi ko turi bamwe twese nuko twoshigikirana abakunzi nuko twoshigikirana mnaona pobege mwai hari misioni kama ndaweza kutumika te sioni kweli kama ndaweza kutumika na wewe nuko nyene wari wangobereye je sinoje mu kiganiro mezo oya kuze ndakoreka ikintu abantu badukurikirana barakunda umukozi barakunda umuntu katabaye gose akunda akazi tako kazi bro ntuhagarika usiregeza task umoya ngo yishe birawutumiki uzofa mukora iganiro kimwe ucuja kuryama ariko bagishireko uboblige bagishire kuko naje iryo niryo bangana koresheje nkiri muri waka naranagwara nubu ndacarigendera naranagwara akesa akambwira ati wenda utumike urumva genda ukore uko nyene n'amaserumu nimba uri mu maserumu kogotana amaserumu kimya ugenda ukoresha ikiganiro umuntu nkiyo niyindi titre niyindi cover urumva kandi bizoba byerekanye neza yuko ukunda akazi cyane umutima umwe tumika ariko vyanse gose urona haje uronka n'umwanya n'intuzo yo kuvugana n'umuntu wenda utumike ariko hari igihugwara hamwe n'ijwi ridasohoka hamwe wumva utona va no ku gitanda hajya vraiment ariko kujya ugwara ukumva kamitende gato ukazunguruka no mu rugo kaja kuri wese piga kazi urumva naje renda guhanuye tumika urumva bitanse gose kora gusumwa imiti ubane madawa wivuze bitote bitakwasawa reka ndabashimire cyane mu madukurikiranye bakunzi bacu bakundwa bacu reka
nshimire cyane mwakoze kudukurikirana ariko akajambo gato nobwira Sauda inzigo y'umufuto nitoborisi Sauda umuntu afise inzigo ntanavyibuha uzoguma ungana uko nyene nk'urushinge uzoguma wonda uko nyene ugifitiye ishari kwigirira inzigo gukorera abagenzi bawe nk'ibi wakoreye kuze nukuri nta n'imihezagira uzogira urumva uzobahura umuntu w'imivumo uzobahura umuntu ataco woshika yani atakino nukuri kuma nta mugisha wogira ufise inzigo yakazikira nk'iyi ntiwitwaze ngo munza kumva umuriki ngo muza kungira iki naho warabikorera abandi urumva rero ico dashaka bagukorera ntukagikorera abandi uribuka igihe uhaswe kuja mu gasho ugarukira ku muryango wo mu gasho uribuka igihe ugaruke ugomba uje mu mpimba ingene warize ingene watakamvye agasho karababaza ububabare burababaza urumva nibire wakoreye bakuze ejo nawe bizogushikira kuri kwisi nturava kuri nose nibitagushikira bizoshikira abo bana uri kuravyara sivyo kandi ibi vyose biza ku mivumo ukungene ugenda uravyaragura ku bagabo bagiye batandukanye kandi abantu banaguhanura ntunavyumvirize gendera urabona umukobwa w'indero nujya atera iteka umuvyeyi abavyeyi biwe ufise umuvyeyi umwe ukora muzazi umoye uri kuramutuntuza n'ivyo utazi umuvyeyi aryoherwa vyaya bigeme agakosha akagira abakwe n'abakazana uyu niwe muvyeyi nico kimunezera umuvyeyi ariko nimba uno munsi ufise ikintu woterera ku muvyeyi kwera ari umufakazi umuterera ntibibaze yuko uzokwa muvyaragura ngo ararera wibaze ngo biramuryohera hajya umunezero wa mbere umuvyeyi azo agira numwuzukuru avuye ku mwana wiwe ikindi kintu kimunezera nico kugira umukwe canke umukazana bumvikana kuko ubugirigiri bugira babiri uno munsi urashobora kubura umukwe akagukura habi cyangwa umukazana akagukura habi rero wikebuke umenye yuko inosi bon ibi biriko biraba nawe vyo kubako kandi umenye yuko Yohana sawa jere kangarukize ngaha ariko je biranteye ishavu kabisa birenteye ishavu kandi ndababaye cyane ariko je rero karibu kabisa nimba naje uzongirira nk'ivyo bazoze muhira ko je ntuzigera umbona iwanyu ntuzoze umbona iwanyu kabisa jewe ntuzigera umbona iwanyu ndabivuze ariko nimba ari mission usigaye utangira abantu bakabakubita bandanyu zitanga naje ndabahaye ikaze ariko uzorabe uzoze buke kuko abantu bose si bakuze na nice abantu bari ngaho gutandukanya ntuza abantu ico bishimikije ntuza abantu ico baba bifitiye ntuza abantu ingene bakuze urumva reka ndabashimire cyane ndabakunda cyane kuze pole sana pole kandi ukomeze umutima Imana irakubona kandi ubandanye uje ku kivi nipatie elfu 20 hapo basi koresha mwana bani sina lare ndakenye sina lare lakini tutaongea je niyerekane ku kamera ngo mpereje amafaranga kuze nakupatia hivi lare tukikupe kamera ngo leta shangwa cha bitu yako mira kwambia juu nabandi bumve ko nabikubwiye ego bon kuzara arakeneye intuze umuti keneye umuti kuko umuntu akorera ni hatari extreme na muyu ayo maherazo yakuri hamurinze guserebura ndabakunda cyane bye bye.